ko edisiyo ya mbere yabaye siko edisiyo ya kabiri yogenda kandi uko edisiyo ya kabiri izogenda siko edisiyo ya gatatu izogenda rero nibazi ko twe tugenda turevura tugenda turatera intambwe icyadukoranije kuri uno munsi ni igikorwa dufise ca tournoi ikaba ari deuxième édition mu mwaka wese twari twakoze yari première édition twarayikoze kandi byagenze neza mu mwaka wese twari twakoresheje ama equipe ane ariko muri ino deuxième édition twabahamagariye twaba twarongereje imigwi yego rero igikorwa twabahamagariye kuri uno munsi ni kubabwira ibijanye n'iyo deuxième tournoi deuxième édition ya tournoi Zoe Academy nk'uko nari nabibabwiye première édition yari ama equipe ane ariko iyi deuxième édition ni ama equipe 8 ni ama equipe 8 hakaba harimo zitandatu z'Ibujumbura hakaba harimo na zibiri zova mu ntara hagati yego izova mu Cibitoki akazoba n'indi zova ije ivuye mu Rumonge yego mbega akabijya nakahe ku ncuro ya kabiri yego akabijya nuko twebwe nka Zoe Academy nibaza twaragiye turabisigura akabijya karahari nuko turiko icambere nuko twongereje ama equipe kandi twarabibabwiye yuko iyi tournoi yacu dushaka kwigira international iyi no tournoi dushaka twigire ikintu gikomeye cyane muri ya ntumbero yo guterera umupira w'amaguru mu gihugu cyacu kugira football de jeunes tere imbere si tuna cyane twebwe turiko tukibaza kuri football de jeunes kugira ama academy akomere ama academy atera imbere ku buryo no mu myaka iri imbere equipe nationale igihugu cyacu kize kironka abakinnyi bakomeye kuko byose biri hasi rero intumbero yacu niyo kugira umupira wa Burundi utera imbere rero akabijya karahari murumva yuko twavuye kuri equipe zino tugeze kuri equipe 8 nibaza ko ariko kabijya n'utundi tuzomuzobona rero nizo mutazobona kubera muri ibyo nyene byo guhindura ibyagiye biridogerwa nuko twe dushira imbere discipline rero ama equipe yerekanye donc indero nke nico gituma muri no tournoi deuxième édition mutazozibona ayo ma equipe rero nibaza yuko ku kibazo cy'abarbitre nibaza ko twebwe abarbitre barafise ababatwara barafise n'ababajejwe nibaza yuko twebwe intumbero yacu nuko igikorwa kigenda neza tukagenda neza nibaza ko ico naco twarakivuganye ko n'abarongoye abahagarikizi kugira baze bagikorere kuko abarbitre baje ntibaba baje ngo bibire academy cyangwa bibire zoro ya ariko abarbitre baje kugira batunganiriza abana kandi abana murazi nyine baba bameze twe naho tuba duhagaze ariko ababijejwe nibaza ko twavuganye kugira bazana abantu bashobora gukora ibintu bimeze neza yego bafise usanzwe hagaraka sponsoriza kino gikorwa akaba ari Eric hakaba ariho na n'umukoca wa Zoe Academy hakaba ariho rero Kazadi akaba ariho ajejwe guhagarikira tournoi yose ikibuga ni ikinyene tuzokorera ko centre technique niho inkino zose zizoza zirabera nganyene kuko byose twarabitunganije byose biteguye ngene bizoza ingene zizoza zirakinwa hama nkuko mutubwiye ama equipe hariho Zoe Academy akaba ariho Academy Wembo akaba ariho na Academy Nderagakura tukaba dufise na Academy Dondive na Academy Jad yo mu Kinanira tukaba dufise na Academy Rukinzo niyo ngahe Bujumbura nyene na Academy Golden Boy akaba ariyo yatwaye igikombe mu mwaka muri première édition niyo yatwaye igikombe na nyene yaragarisizo birimo akaba ariho na Academy Didier yo mu Cibitoki yego ni twarike na Kirutimana waserukira imbere y'amategeko societe yitwa Ekajebe iyo societe Ekajebe ikaba ifitaniye partenariat na societe yitwa Tanfo ifise icicaro yarusha akaba ari cyo giserukira ngaha mu Burundi ndetse no mu gihugu ca Kongo nkongera nkaserukira koperative yitwa Komapa Tagata Burundi icicaro cyayo nayo ikaba iri Muramvya muri zone Gatabo rero Ekajebe ariyo ifitaniye partenariat na Tanfo ubwa mbere niyo yari yiyumvirije kuvuga kungene ishobora gushigikira urwaruka
kubera urwaruka niyo nkingi y'iterambere. Ushaka kugira abajournaliste beza nk'uko kwiwanyu uhera kugwaruka, ndetse ukeneye n'abakinyi beza uhera kugwaruka. Ibintu byose haguma hagaruka izina urwaruka, kubera urwaruka nirwo ruvamo ibintu byose uba wifuza. Mu ncamake habaye inzira yo kugira nshobore gushigikira urwaruka kugira ejo bundi turonke urwaruka rwiza, apana urwaruka ruja mu biyayoramutwe, apana urwaruka rudafise umuco w'ikirundi. Kubera twari twashigikiye no ku mashure, ku ruhande rw'iyo koperative turatanga amaordinateur kuvyerekeranye n'abanyeshuri, kubera bo barimo abakina imipira cyangwa badakina imipira, barimo abakobwa, hari umugana bo nyene mu rwaruka. Tuvuga tutereka dusimbire tugaruke kandi muri sport naho turabe naho nyene ico dushobora gufasha. Nta birebire rero dufise, twiyumvirije gufasha kugira ejo bundi tube akarorero k'ubwo rwaruka ruriko rurakura, na cyane cyane mu kwitaba akamo k'umukuru w'igihugu yamadutera imisi yose ko gushira hamwe no gukundana. Nico kintu cyari byaravuyeko. Ushaka kuramurira Uburundi kiri mu kivugo cyacu muri academy, kuramurira Uburundi. Nibaza ko ico kintu turagifise ko umugambi munini gose, kuko turiko turashaka yuko tuzoronka aba professionnel bakira mu migwi ikomeye, mu maklub akomeye. Nico cifuzo cyacu. Rero byose bitangurira hasi. No babwira yuko intambara turiko turagwana ari yo nyene yo kurondera ama connection amaklub mu bihugu bitandukanye, kugira abana dufise abarabi wacu arabo tuzoba turahura bose baronke iyo chance, kuko tugize tunwa nkiyi ntibazoraba umukino wa academy. Niyo hazi mu manager, ni hazi mu aje tuzoba twarondeye, ntazoraba umukino bazoye gusa, azoraba abo bana bose bazoba ari ngaho. Rero ico no babwira ntarandiriye, ico kintu tugifise ko umugambi munini, kandi nibatswe turiko turagikorera ko cyane.